Mambo vipi abakunzi ba Yase Live Show, nizere ko meze neza. Anisida Silva ni Yase Live Show kuri YouTube, ni Yase Live Sabigaro rimwe. Raba ngaho musano handitse subscribe canke s'abone, ubanze uhafyonde canke uhakande kugira ngo ube umunywanyi w'abakunzi ba Yase Live Show na Facebook nuko nyene, kugira ngo uzurabona ibiganiro vyinshi tubashirira akumbuga zacu inyuma ko tuvuye muri studio za Radio Nderagakura. Uti rero nje ndabazaniye iki ni inkuru ishushe, inkuru itarakogwaho n'ivumbi. Ni inkuru shasha kandi kiravugwa cyane hano ku isi kandi n'inyamakuru bitari bike. Rero ni inkuru dukura mu gitabo cha Papa Francisco, no munsi niyo mwungere wa Eklezia Katolika ku isi yose. Rero ni gitabo yise Hope. Ico gitabo rero ni documentaire kandi ivuga rero ubuzima abwiwe. Uti rero zifashe gute? Muri iyo documentaire rero agaruka ku buzima bwiwe n'ivyaranze ubuzima bwiwe, ariko cyo tumadugagarare ku kintu kimwe, ariko tuzabaturabwira kamwe ku kandi nakubwiye niwagira subscribe canke s'abone nawe uzogenda urabona ku kamwe ku kandi uzogenda turabashirira kwa runo rubuga ku muntu adukurikirana. Ni gitabo rero camara kujabana muzobona vyinshi, ariko tumwaruka rero ni gitabo rero kizosoka igerekerezo rya 14 ukwezi kwa mbere na 2025, ariko nuko ari ikinyamakuru citwa Corriere della Sera Italia rero kikaba cyamaze kuvuga, cyamaze gushira ahabona bimwe muri yo documentaire, muri ico gitabo kivuga ku buzima bwiwe citwa Hope. Aha rero kimwe muri ko biravuga cyane hano ku isi n'urugendo yakoze mu gihugu ca Iraq mu mwaka wa 2021 mu kwezi kwa gatatu, aho yahatswe kwicwa, yahatswe kugandagurwa Papa Francisco no munsi n'umwungere wa Eklezia Katolika. Uti rero vyagenze gute? Nkuko ari rero ico kinyamakuru kandi kibana kibivuga ari cyo mu Butaliyano, urazi ko ubundi bwo Papa ari nyene Vatican mu Butaliyano, ni kinyamakuru cegire kandi cyane Vatican makuru menshi abagenda barayabona bayababwira. Ariko rero tugarutse kuno mugambi wo kumwica mu rugendo rero yakoze ari mu gihugu cha Iraq rengo gishika i Baghdad hari mu kwezi kwa gatatu 2021, yabwiwe rero ko yarabwiwe ko hari abantu bafise umugambi wo kugomba kumugira nabi kumwica, kandi bari abantu babiri babihevyi bari bapanze kugenda guturitsa ayo mabombe yari kumva ko nawo bacabiyaka ubuzima. Imihari kenshi yitaragwa iyo murayizi, El Shabab murabizi ko arabagiye barakora ibintu nk'ivyo, ugasanga yambariye ku bisasi biturika, yagera ahantu byabombe bigaturika nayo bikamutwara, ariko bikica n'abari ngaho. kandi imanza nk'izi kenshi ubwicanye nk'ubu nta nkurikizi nimwe, kuko niwo yakoze icyaha nawe aba yapfuye, nta uburana ngo turabe ngo waburane afungwe, nawe aba ari umwihevyi nawe nyene kubwiwe nuko aba yamaze kwitaba Imana. Nuko kinyamakuru kandi kana kivuga rero nuko rero ngo uwo mugambi waburabujwe n'iperereza ryo mu gihugu cy'Ubwongereza, niryo gibiye akabanga abapolisi bari bajejwe umutekano w'uno Papa hari mu gihugu ca Iraq hari i Baghdad agishikayo. Rero novuga kino gipolisi iperereza mu gihugu cy'Ubwongereza nico cyababwiye ko uwo mugambi uhari na Papa, kandi rwa rugendo rumara iminsi 3, kandi Papa yemenya agishikayo, ariko kandi nivyatumye ubwo rugendo bwiwe yoca aruhagarika ngasubira inyuma, nuko iyo minsi 3 yose yarayimaze muri ico gihugu cha Iraq. Ariko kandi ikindi twavuga nuko no rugendo yakoze Papa muri ico gihugu, nuko muri ico gihugu hari asanzwe hari imishamirano imaze igihe kirekire, rero ivuye ku madini, ku mvuru z'amadini, hari idini rya Islam nawe bitwa abasuni, ariko kandi mu gihugu ca Iraq kandi akaba ari n'umari w'iterabwoba uzwi cyane witwa Islamic State, ndavuga ISIS, wari muri ico gihugu. Rero nubwo yumvise umugambi ko aragomba kumwica, ngo rugendo yarakoze ngaho, kandi ngico yasanze nuko yasanze n'ibitigiri by'abakristo muri ico gihugu baragabanutse cyane, kubera higanjemo cyane abayisilamu, ariko kandi n'abayisilamu batwara ubwoko bwinshi, araho bitabahindu abasuni, hari ubwoko bwinshi no musano kwese. Natuvuze ubwoko bw'abantu navuga ngo abantu byo basenga ukwemera kwabo bafise byinshi bemera cyane. So rero muri ico gihugu nuko ngo abakristo bagabanutse cyane, intambara yasanzwe hari
y'amadini yarakoze urugendo ngaho muri ico gihugu kugira ngo arabe kwa karere akifashe. Cyo twababwira ni nk'icyo uwo mugambi wo gomba kwishwa kwa Papa Francisco no munsi, kandi Papa akaba kiri muzima kandi akaba n'ivyo kwishimira. Afite imyaka 88 uko yavutse mu kwezi kwa 12 genzo rya 10 n'indwi. Ubu nejo bundi hahise yarase n'isabukuru giwe, umva yari sabukuru yiwe yarujuje imyaka 88. Akaba rero yavukiye hariya mu gihugu ca Argentina. Ubundi bwa amazina yiwe yose usanga ari akunda nkamuntu yitwa Jorge Mario Bergoglio, niyo mazina yiwe. Rero aramaze gutwara ibitari bike na cyane cyane mu bushimwe hano mu Kristo no mubemera hari ubushimwe bagenda barahabwa. Ubu yitwaye neza muri ibi. So rero nico twababwira, gira subscribe, nitwa Sida Save.